umunezero mwinshi gusura kubakira hano mu kiganiro Kanguka. Jewe nakibashikiza nitwa Chris Ndikumana. Uno musi turi ku musi wa kabiri. Nashaka gutera intege umuntu wese asukwizera ko kuranyeganyega. Hari igihe ukwizera kunyeganyega. Sinzi abakunda kuronka inzozi, kenshi mu nzozi Imana ishaka kukubwira ukwizera kwawe ikwereka inzu. Sinzi mwebwe mugabo jewe kenshi inyereka ukwizera inyereka inzu. Kera rero nakunda kubona inzu sinabitahura neza, nkabona inzu ikuranyeganyega igira bomoke, nkabona n'imigaga mafissure. Hanyuma mu nyuma sinamenye ari byo, nkagira ubwoba nkiyoza ngo inzu igiye kubomoka, ariko yagiye kubitahura. Mwe mu Imana aranyigisha ati iriya nzu ubona nukwizera. Kenshi ubonye inzu ikuranyeganyega, ikwizera ko kuranyeganyega kudahagaze neza. Rero arabana bafise ukwizera ko kuranyeganyega gushaka kubomoka, inzu ishaka kubomoka. Yesu yavuze ngo inzu ikomeye ni inzu yubakiye ku rutare, ariko inzu yubakiye ku musenyi, ku mucanga, haje ibihuhusi, nuvuga ibigeragezo, ikisenyuka. Rero abantu bakora mu bigeragezo basukwizera ko kuranyeganyega gushaka gusenyuka. Nashaka ndabaremeshe kugira mwubakire ku rutare ari we Yesu Kristo. Yubakiye ku rutare nubwo hazi ibihuhusi, inzu iguma ihagaze. Rero ijambo nashaka kwasangiza uno munsi ni mu Bikorino wa mbere igice cya 16 umurongo wa 13, 1 Corinthiens 16 verset 13, handitse ngo mwame mugavye mushikame mu kwizera, mube abagabo mugire inkomezi. Veye mube mugavye, kuveya no kuvuga mube mugavye kandi mushikame mu kwizera. Kuba abagabo rero uvuga ngo kuba brave, guhagarara kwijambo, ntuve ko ngo kubera ngo haje ibihuhusi, ngo fortifiez-vous mu Kirundi bisigura ngo mugire inkomezi. Ijambo ry'Imana ko batera kugira inkomezi, uwe ugavye ushikame. Shikama ntunyeganyege kuko ndiho ari kumwe nawe. Mbega kwizera kwawe kubakiye kuki? Wabubakiye ku mafaranga, amafaranga ashobora kuba yaheze, ashobora kuba bagukuye ku kazi ugasanga nta kazi ufise, ukumva yuko isi kuguye ko kubera akazi kahagaze. Mbega warutunzwe n'akazi kawe, kura amaso kuri ako kazi, ushira amaso ku Mana. Imana yashobora gutunga n'umwanya utararonka kandi kazi, ukiri kurondera kandi kazi, Imana yashobora gutunga. Shira amaso ku Mana. Imana niyo igushoboje. Si izo mfungurwa uri kurafungura zigutuma uronka inkomezi, izo mfungurwa waronse ni Imana yaziguhaye, niyo yagushoboje. Hari abantu bafungura neza, bafite amafaranga menshi ariko atabuzima bagira, kandi bagufa bagapfa, kandi bafise vyose. Ubuzima rero si amafaranga, ubuzima si imfungurwa, ubuzima ni Imana ibutanga. Shira ivyizigiro vyawe ku Mana, ushikame ntunyeganyege, kuko hari abantu bakora nyeganyega mu kano kanya kubera ibibazo bariko baracamwo, kubera ingorane bariko baracamwo, kubera urugo rumeze nabi, ukumva ushaka kwiyahura, gutwara ubuzima bwawe. Nagira mbwira abantu bashaka kwiyahura, munyumvirize. Abantu bariko barapanga umugambi wo kwiyahura, hari abariko baraja kuri Google bandika babaza ngo ni gute umuntu yopfa asinziriye atababaye. Nagira mbwira yuko niwagenda gufata uwo muti cyangwa ukanywa ivyo bintu bishobora kukwica, umenye ko uzoba upfuye ukoze icyaha c'ubwicanyi, uzoba upfuye nk'umwicanyi kuko wishe wewe. Uwo mubiri wawe, ubwo buzima bwawe si ubwawe n'ubw'Imana. Rero ushobora gufata ubuzima bwawe gukwera ngo wabihiwe n'ibintu vyose, uzoba upfuye nk'umwicanyi, uzoba wijanye wewe nyene Gehenome mu muriro udashira. Nashaka rero ureke kumviza Satani akora kubesha, niwihane uzi imbere y'Imana, ushikame mu kwizera, watura amajambo y'ubuzima, kuko Imana yagukunda igufitiye akazoza nziza. Nimusire kwemera ibi bintu bishobora gutuma uguma kuri dodomba kuva mu gitondo gushika mu ijoro widodomba kubera ibibazo. Ibibazo birahari kandi bizokwamaho, ntibizohera ibibazo. Naganabwire ku isi bizokwama bihari. Hari igihe cyo kuruhuka, ariko ibibazo bizokwama bihaba, bizokwama bihaba. Ibibazo nibigutume uva ku Mana. Haba ibibazo hataba ibibazo, ushima Imana, ureke kwidodomba, uvuga amajambo mazima, ushikame mu kwizera, ukomere, ugabe. Kuko ijambo rya Tano rivuga ngo veye mugabe. Kuko ugaba, kuko ari imitego myinshi. Kenshi Satani aca mu bibazo kugira tuve ku Mana. Abantu benshi bava ku Mana kubera ibibazo. Nusire kuva ku Mana, ahubwo ibibazo byari bikwiye gutuma wegera Imana gusumba. Hagucuva ku Mana, wari ukwiye gucira ku Mana gusumba, ukegera Imana, kuko nta handi hari ubukiriro, nta handi hari inyishu cyangwa isubizo atari ku birenge vya Yesu. Egera Yesu, egera Imana ya Abrahamu, ya Isaka, ya Yakobo, uvuga uti ni wewe gusa, shiza amaso kuri wewe, nusire kwidodomba, witege. Niwizera ugashira amaso ku Mana, Imana nizogutetereza, numwizigirwa, azogutabara, agucira inzira. Ariko vyose bihagaze ku nyifato yawe, n'ingene ubona ibintu, cyane cyane n'amajambo ava mu kanwa kawe.
tugeze mu mwanya w'inyigisho. Turakomeza inyigisho nise gusenga no kwinginga, la prière et la supplication. Ejo rero twariko turavuga inkuru y'umunyamahanga atari umuyahudikazi yariko arasaba igitangaza atemerewe, hanyuma Yesu amubwira amajambo akomeye. Twabisomye muri Mariko 7 umurongo wa 27, Mark 7 verset 27, amubwira ngo nubanze ureke abana bahage, kuko si vyiza gufata umukate w'abana. Abana ni bande? N'abanyisirayeli n'abayahudi. Hama ngo uwo mukate nguhe utubwa. Uyu mugore rero atari umuyahudi, yari umunyamahanga, yarakabwa mu mvugo y'impwemu, le langage spirituel. Uvyumvirije gutya umengo ni igitutsi, ari gushobora kubabara, gakomereka, agatsitara, akavuga ati ni gute umbwira ngo ndakabwa? Ariko uyu mugore yarazibanga ryo kwinginga. Nivyo narangije mvuga ejo, yarazibanga ryo kwinginga. Yaratahuye yuko nivyo ntiyemerewe kuronka umukate kuko atari umuyahudikazi. Yarabizi. Igituma nemeza ko yarabizi nuko umurongo wa 28 verset 28 yaciye avuga ngo ego mwami. Nuvuga yuko oui seigneur, yaravyemeye. Ndemeye ko ntemerewe umukate, ndemeye ko ndakabwa mu buryo bw'impwemo, ndavyemeye. Ariko amugira ati nutubwa turi musi y'imeza turaronka utuvunguka tw'abana, les miettes des enfants. Nukuvuga yuko jewe ndemeye ko ntemerewe kuko ntari umuyahudikazi, siniko nasaba ivyo abayahudi, siniko nasaba ivyo ntemerewe, ariko ndiko nsaba ivyo nemerewe. Yarazi kwinginga, avuga ati akabwa nikafise droit, nikafise uburenganzira bwo gusaba umukate, kuko umukate si uwakabwa n'uw'abana, ariko ako kabwa karafise uburenganzira bwo gusaba utuvunguka twavungutse ku mukate w'abana. Mwana majambo, abana barya umukate, utuvunguka batugera gute? Baradukubura bakaja kuduta muri pubere. Rero hako muja guta muri pubere, ni mume jewe akabwa katemerewe ico gitangaza nje kwirira utwo duvunguka. Yari amajambo akomeye, yaranatangaje canke yaratunguye Yesu, kuko Yesu yaratangaye acavuga mu murongo 29 ati ngo kubera iryo jambo, a cause de cette parole, haleluya. Aya majambo ndayakunda gose, ngo kubera iryo jambo uvuze, genda idayimoni iravuye mu mukobwa wawe. Yaronse igitangaza atarakwiye kuronka. Aho nakunze muri vyose nuko Yesu yavuze ngo kubera iryo jambo ryawe, kubera ukwinginga kwawe, kubera wamenye kwinginga. Nubwo umukobwa wawe atarakwiye kuronka umukate, nubwo umukobwa wawe atarakwiye kuronka igitangaza, kubera wamenye ibanga ryo kwinginga, genda umukobwa wawe arakize. Igitangaza uyu mugore yakironse kubera yamenye kuvuga. Si ukwera gutitiriza, muvyumve neza, hayo gutitiriza no kwinginga. Gutitiriza ni vyiza mugabo utitirize winginga, uvuga amajambo yo kwinginga. Kwinginga nukumenya ivyo uvuga. Uyu mugore rero gushobora kuvuga ati oya reka kumbwira ko ndakabwa, ndagusavye ngira ikigongwe untabarire umukobwa wanje. Sivyo yavuze. Yavuze ngo akabwa karemerewe kurya utuvunguka twavuye ku mukate w'abana. Rero na jewe ndeka ndonke basiko tuvunguka. Ico mutatahuye neza nuko utwo tuvunguka t'umukate natwo nyene n'umukate, ni meme nature, dukoze mu mukate nyene. Utuvunguka twinshi dushize hamwe turacika umukate. Nani majambo yariko arekana yuko nawe nyene kubera iyo principe, ayo mahame canke iyo ngingo ngenderwako yuko yemerewe utuvunguka, azoronka ko nawe nyene umukate. Iramenye kwinginga. Hagarara kwijambo, urabe uburenganzira ufise kwijambo. Menya ingene uvuga, menya imvugo uvuga mu masengesho uciye bugufi. Uno mugore urabona yuko atabwibone bwari muri we, yaraciye bugufi. Kwinginga bisaba kumanuka ugaca bugufi, ugatahura yuko ntutegereza kuronka ivyo yuko urasaba, ariko uce bugufi. Ikintu nakuze gose rero naha Yesu yavuze ngo kubera iryo jambo, a cause de cette parole, acarataha muhira asanga umwana wiwe yicaye ku gitanda, idayimoni yamuvuyemwo. Nkuko nabivuze kandi ngenda bisubiramwo, ntushobora kumenya kwinginga utazi ijambo ry'Imana. Uyu mugore niba ashobora kuvuga ivyo tuvunguka nuko ivyo umukate yarabizi. Nje gituma atatangaye. Iyo nyishu yarayizi, ntiyamutunguye, ntiyamutangaje, yarabizi. Rero nawe ukwiye kumenya ijambo ry'Imana n'amasezerano dufise, ukayamenya, ukamenya ngene yavugirako, ni kugira ibikorwa uduza imbere y'Imana. Ntushobora kuba umuntu yinginga atakintu atanga mu murimo w'Imana, atakintu atanga mu mubiri wa Kristo. Mbega ari ikintu utanga mu mubiri wa Kristo? Iyo uriko uravuga gutanga, mu nyumve neza, siniko ndavuga amafaranga gusa. Ushobora kuba ata amafaranga ufise, ariko ari ubumenyi ufise, hari inkomezi ufise, hari amagara ufise, hari ingabire, impano ufise. Ivyo vyose ufise ukwiye kubitanga. Ejo nzogira ico mvuze ku bantu bafise impano canke ingabire, yuko naco nyene ari ikintu ukwiye gukoresha mu kwinginga, kuko benshi ntarabitahura. Isi iri kudutwara ahandi hantu. Ejo nzogira ico bivuze ko imbere yuko tubandanya kuraba ubundi burorero muri Bibiliya. Ndiba bahezagire, mugire umunsi mwiza, tuzokomeza ejo.